Nako ndavuga ni muri uno mwaka muri iri jambo Imana yadushize ku mutima mu buryo yariduhaye. Ndakunda kuvuga nti si kuvuga ko ari cyo kintu cyo tuzovuga, ariko kandi riba ari ijambo riturongora mu mwaka, mu bikorwa byacu, muri meditation yacu, ariko kandi riba ari ijambo Imana ishizeho rikaba munsi ya projecteur kurusha ayandi majambo kugira ngo ricike meditation yacu, kuko majambo y'Imana kenshi wamusanga uburyo tuyazi bwamara uburyo buri limite par rapport y'uko angana, ugasanga rimwe na rimwe ntidufise profondeur y'amajambo amwamwe. Ariko muri uno mwaka numva ndyohewe ko tugomba kwiga kuri rino jambo rivuga ku bwiza bw'Imana. Ni jambo abantu benshi bafise uburyo butandukanye barivuga ko, tuzoshishikara kuryagura no kuryigako no kurimeditako no kwa profondisa ico bisobanura. Haleluya. Ariko kandi hamwe n'ivyo ndashaka kukwibutsa ngo mu bisanzwe Imana ahiri haba hariho ubwiza bwayo. Hari uburyo bwinshi dushobora kuvuga kuri rino jambo, ariko ndashaka kugaruka ku bintu bike twavuze kuri bonane igihe twari ngaha itariki imwe. Ejo twari kumwe n'abantu bamwe mu bakiriye Yesu, twarabakiriye ku munsi w'ejo. Nukuri biraryoshe iyo wumva nabahaye umwanya abo twari kumwe bose wo kuvuga icabaye ujya munsi n'igiki cabaye. Iyo uri kurumva abantu kuntu baza kumva ubuzima baba bari barimwo, kumva ingene Imana ibazana aha hantu, kumva bamwe ingene ashobora kuza mu makesha umenga aje par accident, kumva aje guhura na Yesu, kumva uwundi ukunuku, nta kintu kiryoshe uri kurumva ingene Imana ikordona ibintu kugira ngo ihure n'ubuzima bw'abantu. Nico gituma hari ibintu bigutera igihe cyose kumva uhaye agaciro aya makoraniro yacu, kuko hariho abantu sevre bashobora kuza ku munsi wa Mungu nk'umugenzo, ariko hariho n'abandi bantu baza nukuri bazanywe n'Imana kandi baje guhura n'Imana, kandi Imana ibabikiye ivyabo biri hano hantu. Haleluya. Ibi biratera umuntu wese akora ibikorwa vy'Imana kumva guhinda agashitsi no kumva yuko atari gufata minenegwe igikorwa kiba gikorwa hano hantu imbere y'abantu b'Imana, kuko iki ni kibanza c'ubuzima. Kandi vy'ukuri hari igihe ubona ko haba hariho novuga gute, haba hari ingwano y'urupfu n'ubuzima iri kirakorera hejuru ubuzima bw'abantu. Umuntu yatumbera guca mu nzu y'Imana utazi ingene yaje, Imana igahura nayo igahagarika ibintu byose byari bitumbere gusambura ubuzima bwiwe. Ndashaka gushimira Imana presence yayo mu nzu y'Imana. Myaka yose tubaye hano hantu, igihe cyose turangiza umwaka dutangura, ndashimira Imana amajambo yose aba yaratanzwe yafashije abantu. Imana ibahezagire vraiment kudusengera, gusuporta kino gikorwa. Hari igihe wumviriza abantu ushobora kuvuga ngo ibi bintu twobiha agaciro akahe mu mafaranga. Iyo wumva ubuzima bw'abantu ukuntu buhingurwa cyangwa ukuntu buhura n'Imana, ukavuga ati ibi bintu umuntu yotanga amafaranga ngahe kugira ngo bibe, wabibona ukumva usubiye kumva ko gukorera Imana ni ikintu kidasanzwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndagomba kuba challenginga mwe mumaze igihe kinini mukijijwe, mumaze imyaka myinshi mu vy'Imana, kuko hari igihe mpora mbona abantu bamaze imyaka myinshi bakijijwe umenga hari igihe umenga barafise ubuhombe kuko badakotwaye abantu bagikizwa. Iyo uhura n'abantu bagikizwa, hari igihe nawe wibuka aho Imana yakuvanye. Hari igihe aho Imana yakuvanye haba haheze igihe kinini waribagiye aho wavuye, waribagiye ibyawe uko byari bimeze. Hama ntusubire guha agaciro no kuaprecier muri juste valeur ico Imana yakoze mu buzima bwawe. Ariko iyo ubuzima bwawe buba hafi y'abantu bagikizwa, abantu bariko barahura n'Imana, ukumva ivyo Imana iriko irakora, nawe birasubira kandi bikakuvyura, bikagukangura, bigasubira kukwibutsa yuko ibi bintu ntibimenyegwa, Imana ntimenyegwa, Imana irahambaye, Imana irakomeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero
mwaka mwiza. Haleluya. Mwaka mwiza. Uhoraho abagirire neza. Twavuze ko uyu mwaka ari umwaka w'ubwiza bw'Imana, wo kubona ubwiza bw'Imana, wo kugendera mu bwiza bw'Imana. Ariko cyane cyane uyu mwaka numva ku ruhande rwanje ico no bibabwira ko uyu mwaka numva ari umwaka nkoresha iri jambo, uyu mwaka ndabipfurije gukonsidera. Uyu mwaka ndabipfurije kwibuka ko hariho ubwiza bw'Imana ku buzima bwanyu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari igihe wibagira ico ufise, hari igihe wibagira ico wagizwe. Ibyo navyo ne bikagutuma ugira ubuzima ubayeho. Ariko kandi uyu mwaka mu kumedita kuri iri jambo, ndazi ko hari abantu benshi Imana izovugisha, ndazi ko hari abantu benshi iri jambo rigiye guhindura ubuzima bwabo, ukuntu bifata, ukuntu bibona, ukuntu batambuka. Haleluya. Ndazi iri jambo ico rigiye gukora mu buzima bwa benshi, rigiye kubongereza assurance, rigiye kubongereza ubushizi bw'amanga no kumva muri mwebwe hari agaciro kari mu buzima bwanyu, muri aba agaciro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mugiye guhindura ingene mwibona, mugiye guhindura ingene mubona ibintu kubwira ijambo gusa. Haleluya. Kuko iri jambo tuzoripanura, turyinjire, turibage, turyinjiremwo, turizunguruke, turirabe mu mugongo, turirabe mu maso, turirabire mu mpande. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko dusobanukirwe ngo niburi uyu mwaka ni wahera uzobe uri mu bantu bashobora gusobanukirwa insobanuro canke meaning y'ubwiza bw'Imana, ico bivuga, ico vyimplika ku buzima bwawe, ico bivuga, ico bishaka gusobanura. Haleluya. Kuko nkuko tuzobibona, muzobona yuko ubwiza bw'Imana ari ikintu gishobora gusobanura ibintu vyinshi à la fois canke mu buryo butandukanye. Haleluya. Ariko kandi icifuzo nuko umenya kuri kuragendana n'ubwo bwiza buri hejuru y'ubuzima bw'iwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Abami ba mbere ndashaka kuri uyu munsi kuvuga ku bintu bine. Nshaka kuvuga ko kubijanye n'ubwiza bw'Imana, mbandaniriza ku byo nigishije ku munsi w'itariki imwe. Hari abatari ngaha, hari abari ngaha. Rero kuri bamwe ndasubiramo no ku bandi sinsubiramo 100% ivyo navuze, ariko turabandanya turevoriwa. Siko abami ba mbere nico gice twahagazemo cyane. Abami ba mbere igice ca 10 guhera ku murongo wa mbere. Abami ba mbere igice ca 10 guhera ku murongo wa mbere. Twasomye mu nkuru za Salomo. Twasomye mu nkuru za Salomo ivy'Imana yakoze ku buzima bwiwe. Haleluya. Niyo nkuru twasomye ku munsi wa mbere turi hano hantu. Le premier, 1 Roi chapitre 10 verset 1. Umwami w'umugore, 1 Roi chapitre 10 verset 1. Umwami w'umugore yaganza Isheba, yumvise ingene izina ry'Uhoraho ryahaye Salomo kuba rurangiranwa, azanywe no kumugerageresha ibibazo bigoye. Nuko ashika Yerusalemu agendaniwe n'abantu benshi bisinzi, afise n'ingamiya ziremetse imibavu z'amazahabu menshi cyane n'utubuyenge tw'igiciro kinini. Ashitse kwa Salomo amudondorera ivyari mu mutima wiwe vyose. Nuko umwami Salomo amusobanurira ivyo amubajije vyose, nta kintu na kimwe camunaniye ko amusobanurira. Nuko uwo mwami w'Isheba abonye ingene Salomo ari umunyabwenge, n'ingoro yubatse uko imeze, n'ivyo kurya vyo ku meza yiwe ukuntu vyari, nabo mu rugo rwiwe uko bifata, n'abasuku biwe uko bahereza, n'ukuntu bambaye, n'abakevyi biwe bamuhereza igiturire n'ibimazi vyo koswa yatanga mu ngoro y'Uhoraho, arajoregwa. Abarira umwami ati, inkuru numvise ndi mu gihugu canje z'ibikorwa vyawe n'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinari navyemeye gushitsa niyiziye nkavyibonera n'amaso yanje. Erega ivyo bambariye ntibishika n'agace ku vyo mbonye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko navyumvise. Hahigwa abantu bawe, hahigwa
hahigwa n'aba bagendanyi bawe bama imbere yawe bakumva ubwenge bwawe. Uhoraho Imana yawe ahimbazwe, yagushimye agushira ku ngoma mu Bisirayeli. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka gufatira kuri uyu murongo wanyu, muravuga ngo haravuga ngo ku murongo w'icenda ngo uhoraho Imana yawe ahimbazwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ico shaka kuvuga kuri uyu munsi muri kino gitondo, kuri iri jambo ry'ubwiza bw'Imana, ndagomba kuvuga ngo ubwa mbere ugomba gusobanukirwa yuko iyo tuvuze ngo ubwiza bw'Imana, aha tubona Salomo hagaragara mu buzima bwiwe ivyerekana ko hari ubwiza bw'Imana bumurimo. Ikintu ca mbere nshaka kuvuga ucandike, ubwiza bw'Imana bufata amashusho menshi, canke ubwiza bw'Imana bufata forme zitandukanye. Iyo ni point ya mbere kuri uyu munsi muri kino gitondo nshaka kuvugako. Iyo tuvuze ngo ubwiza bw'Imana buri ku buzima bw'umuntu canke ubwiza bw'Imana, umurongo twasomye ari wo dufatirako wo mu Kuvayo igice ca 40 ku murongo wa 34, tubona ubwiza bw'Imana bwaraje mu ihema ry'ibonaniro ngo burakwikuza ihema ryose busagaza aho hantu. Tuzogenda tuvyiga, muzogenda mubona ko muri Bibiliya Imana yagiye yerekana ubwiza bwayo mu buryo butandukanye. Rimwe ubwiza bw'Imana bukaza bugaseruka, abantu bakabona icubahiro c'Imana mu buryo buboneka, mu buryo buri visible, abantu bakabona ikintu batari bwabone bakamenya ko ari ubwiza bw'Imana. Ubwo n'uburyo ubwiza bw'Imana bushobora kuza kwigaragaza mu buzima. Hakabaho ibihe dushobora kubona ubwiza bw'Imana mu gikorane, ugasanga mu gikorane kimwe umuntu umwe yakozwe ko n'Imana mu buryo budasanzwe. Mpora ndavyumva, hari umuntu uzawumvisa akubwira ati twari mu gikorane twako turahimbaza, twako turasenga, uravyumva ubwiza bw'Imana numva buranshitse ko, bamwe bagakira ingwara zabo, abandi bakumva bafashwe n'imbeho canke bafashwe n'ubushuhe. Hakabaho manifestation canke manifestation ziri corporelle, hakabaho ibintu bumva vyagukoretse ko, uravyumva ukavuga uti habayeho kugendererwa. Kandi kenshi ugasanga swati ingwara yakize, swati agahinda kakuvuyemwo, swati wumvise imbabazi zikuje ko ku muntu yagukomerekeje, canke wumvise ubohotse umubabaro wagushitse ko ku buzima, ukavuga ngo uyu munsi mu gikorane hari ubwiza bw'Imana kuko numvise hari ikintu gikoretse mu buzima bwanje. Nukuvuga ngo ubwiza bw'Imana bushobora kubaho senti, ushobora kubwumva nkuko dushobora kumva temperature extérieure, kumva ko hashushe canke kumva ko hakanye. Kandi ndabibutse vraiment abantu bo kuri Bonane mwarugaje imvura cane, murayugaza cane gushika naho uwayugaye nayugurure, ko mwarashizemo ingufu nyinshi cane. Swat. Rero hari igihe uvyumva avuga uti kuvyumva. So ubwiza bw'Imana ndashobora kubwumva, haleluya, nkumva ko hariho rencontre n'Imana mu buryo buri physique, mu buryo bukogwa ko, mwumva ko hari ikintu cakoretse, nkamenya ngo uyu munsi nagenderewe. Iki nacone ubwiza bw'Imana ni ikintu kiboneka, urashobora kuba visible, urashobora kububona, urashobora kugendererwa. Hari abantu muri mwebwe mugendererwa ukabona udanasinziriye canke uri no mu itiro ryawe, hakabaho visitation ukavuga uti nabonye Imana, ukumva uvyutse hari ikintu cakoretse, ukabona hari ukugendererwa. Hariho nabo babona ubwiza bw'Imana haba ku murango yibereye muhira, akabona presence, akavuga ati nari numva umenga Yesu ari imbere yanje. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu batari bake bamaze kugira experience nk'izo. No kuvuga ngo ubwiza bw'Imana ni ikintu gishobora kuboneka kikaboneka. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyi chapitre nafashe canke nigishije ko ku munsi wa mbere itwereka ubwiza bw'Imana ingene bushobora kandi kwigaragaza mu buzima bw'umuntu. Abaza amakuru ya Salomo sinza kuja cane mu mirongo myinshi cane kuko murazi inkuru za Salomo igihe yasubirira se Dawidi, biboneka umenga yari umuntu afise complexe kuko yaraje gusubirira umugabo akomeye, yarahejeje guhindura amateka ya Isirayeli, kandi yari umuntu yubashwe kandi yagendanye n'Imana, yubaha Imana. Bituma Salomo asubiriye se yumva umenga ntakwiriye ikibanza arimwo. Haheze igihe asaba ikintu kimwe Imana, aravuga ati Imana ndagusavye iki kintu, umpa ubwenge bwawe. Igihe yagendererwa n'Imana mu bwenge. Kenshi turabizi ko Bibiliya ivuga ko Imana yahaye Salomo ubwenge. Ikindi kintu tuzi yuko Imana yahaye Salomo, tuzi ko Imana yahaye Salomo ubutunzi.
ariko ndashaka ndakwereke ubu bwiza bw'Imana uburyo bwaje mu buzima bwa Salomo. Dushobora kuvuga ko Imana yamuhaye ubwenge ikamuha ubutunzi, ariko ndashaka kubereka yuko ubutunzi bwa Salomo bwagiye buza progressivement, bwagiye buza. Uwo munsi Salomo ntiyavyutse atunze, ariko uwo munsi Imana yahaye yemereye ubwenge Salomo. Bibiliya ivuga ko Salomo yari afise ubwenge. Salomo yarashobora gusobanura, uravyumva, yarashobora gusobanura agasigura langage ya nature. Uravyumva, Salomo yarashobora gusobanura ibintu bigize nature, agashobora kuvyinterpreta, yari afise ubwenge. Ariko ndagomba ngo wumve yuko ubu bwenge Salomo yari afise ni manifestation, ni kimwe mu bigize ubwiza bw'Imana. Uravye ubutunzi bwa Salomo ukuntu bwaje, ubwenge Imana yahaye Salomo bwatumye abantu baza muri pèlerinage, abantu bakaza muri tourisme. Igihe tubona abantu bavisita ibihugu bagiye kuraba amaplage n'ibindi, habaye tourisme idasanzwe muri Israel. Abantu bakaza baje, abami bakomeye bakaza baje kuraba ubwenge bwa Salomo. Abo bose baza baje kumviriza ubwenge bwa Salomo, uko bahashika bagira gute, baza bazanye ibintu byabo by'ubutunzi. Ubwenge bwa Salomo bucika attraction, bucika kimwe mu bintu biri attractive muri Israel. Abantu bakaza Yerusalemu, bakaza bagemuye, bakaza bazanye ubutunzi en échange kugira ngo baronke contact, kugira ngo baronke ibiva mu bwenge bwa Salomo, bakazana ubutunzi bwabo bakabudepoza, bakabuzana. Ivyo bigenda bitungisha Salomo, agenda atunga bitagira uko bingana. Ariko uje ukabiraba, ico Imana yamuhaye ubwa mbere ntiyamuhaye ubutunzi, ariko ico Imana yamuhaye ubwa mbere, Imana yamuhaye ubwenge. Hama ubu bwenge buca bucika isoko ry'ubutunzi, aragukirwa, aratunga cane. Bibiliya ivuga ngo nta mwami yabayeho afise ubutunzi nk'ubwo yari afise. Hari amashapitre menshi yo muri Bibiliya ari consacré mu kuvuga ubutunzi bwa Salomo, mu kuvuga ubuhinga bwiwe, mu kuvuga uko yari ari, ukuntu yari asa. Ariko kimwe mu bintu tubona yuko ubwiza bw'Imana mu buzima bwa Salomo bwigaragaje mu buryo bw'ubwenge Imana yamuhaye. Rero iyo tuvuga ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe, ubu bwiza bw'Imana bushobora gufata forme zitandukanye en fonction y'umuntu n'uyundi, ariko kandi hakabaho ibintu mu buzima bwawe bituma abantu babasha kubona Imana. Uyu mugore ni umwe mu bagore bakomeye cyane. Uyu ni umwe mu bagore ubutumwa bwiza igihe bwatwagwa n'uwitwa Filipo amaze gukizwa. Uyu ni umwe mu bagore tubona yabaye source, kuko bamwita umwamikazi, ariko ashobora kuba yatwara agace ka Ethiopia mu gihe ciwe. Ariko uyu mugore yaranabaye umugisha kuri Afrika, kuko mu rungano rwiwe, mu bakurikirana ubwami bwiwe, harimo n'abazanye ubutumwa bwiza muri Afrika kera. Uyu mugore n'umuntu adasanzwe muri histoire, ugiye ukamwiga, ariko n'umugore nawe yari umugore adasanzwe. Murumva muri periode za kera umugore honyine ab'umwamikazi byari ibintu bitamenyerewe. Ariko uyu mugore akaguma yumva ubwenge bwa Salomo, ariko akumva arabikontesta, akumva ntavyemera ko uwo muntu ukuntu bamuvuga, banamusifu sana, banamuaminia sana, peut-être barexagera, ariko ngoma nanje kuja kumwirabira. Bibiliya yatweretse ngene uyu mugore yaje. Uyu mugore nawe kuko yari umugore w'umuhanga, azafise ama enigme, azafise ibibazo bikomeye, azafise ibintu byo gupieja Salomo. Ariko Salomo nawe ngo amwishura ku bibazo byose yari afise. Uyu mugore arangije arabwira Salomo ati, ndatangaye, nsanze vy'ukuri ufise ubwenge budasanzwe. Uyu mugore ngo amaze kumva ubwenge bwa Salomo, non seulement ntiyabona ubwenge bwa Salomo, ariko uyu mugore atangura kuraba n'ingene ameza ya Salomo apanze. Uyu mugore atangura kubona ingene abaserveur ku meza y'umwami basa. Uyu mugore atangura kubona ingene abakozi bapanze mu kazi. Uyu mugore atangura kuraba organisation, araba structure ya Salomo, araba systeme ingene igihugu ciwe kibaye, araba ivyo abona vyose.
uyu mugore arashika araba n'inyubako, araba architecture, araba ubuhinga ibintu byubatsemo. Nta kintu na kimwe cyo kwa Salomo uyu mugore yaravye ntikimwe impressione. Uyu mugore aravuga ati nukuri abantu bawe barahiriwe. Yongera avuga ati sinivyo gusa, abantu ba Israeli kubona bagufise nk'umwami, ebana barahiriwe cyane. Aca aravuga akakantu ku murongo w'icenda, aravuga ngo uhoraho Imana yawe ahimbazwe, yagushimye akagushira ku ngoma mu Bisirayeli. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uyu mugore ntiyari umuyuda. Uyu mugore yari umupaganikazi. Abahinga canke abizi ivyanditswe bamwe baravuga yuko uyu mugore ashobora kuba yagiye atashe yagumbiriye Imana y'Abisirayeli. Ariko mbega uyu mugore yoba yarabonye Imana ya Isirayeli nkuko Mose yagendererwa n'Imana? Mbega uyu mugore yoba yarabonye ubwiza bw'Imana bw'imanifesta nk'igihe Mose yabona igisaka kiriko kirasha? No. Mbega uyu mugore yoba yarakize ingwara akumva Imana yaboye ubuzima bwiwe? No. Uyu mugore yihweje Salomo abona Imana, aca aravuga ngo Imana ya Isirayeli ihimbazwe, kuko Imana iguhaye ubwiza bwayo abantu barayihimbaza bakubonye, kuko wowe ucika le reflet de la gloire de Dieu, ucika ikimenyetso cerekana ubwiza bw'Imana. Ndavuze ngo uyu mwaka Imana ikwambika ubwiza bwayo kurugezaho abantu bazoyibona muri wewe, ntibarinde kuza mu rushengero, ntibarinde kumva vyinshi cyane, ariko reka ubuzima bwacu ko abantu babona Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana itaboneka yahisemo kwigaragaza, kandi iyo yigaragaje yigaragariza mu buzima bwacu. Munyemerere ngo uyu mwaka wiyemeze uvuge ngo Mana, reka ubuzima bwanje bucika icitegererezo c'ubwiza bwawe. Reka aho ndi hose batazi Imana. Hari igihe twicisha abantu amajambo menshi yo kubemeza Imana, ariko reka nakubwire ngo ivy'Imana igushiramo, uko Imana igusiga, birashobora gutuma abantu babona Imana bakayizera batarayibona, kuko hari ico babonye mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndasenga ngo uyu mwaka mwese mucike veicule, mucike abikoreye ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mucike inzavya. Bibiri ivuga ngo mu nzavya z'umubiri zibora Imana yashize mu icubahiro cayo. Imana irazi ko mubora turapfa tukabora, ariko Imana yashimye gushira icubahiro cayo muri twebwe tubora, kugira ngo twikorere ubwiza bwayo, kugira ngo amahanga amenye ubwiza bwayo biciye mu buzima bwacu. Ndagomba kuvuga ngo hari ibintu Imana ishira mu buzima bwawe bikigisha abantu Imana. Hari ibintu Imana iguha bigatuma abantu bayibona, batarayibona bakayibonera muri wewe. Haleluya. Uyu mugore yatasha ari persuade. Uyu mugore yatasha abwira Salomo ngo ahubwo uko bakuvuga ni bitoya ugereranije n'ivyo niboneye. Nsanze uri munini kurusha ivyo numvise. Rero ubwiza bw'Imana ndiko ndavuga burashobora kwigaragaza mu buzima bw'umuntu, mu buryo abayeho, mu buryo akora ibintu, mu buryo agira gute. Usomye umurongo mu bami muri Matayo 6, Yesu ni watwereka. Yesu ntatubwira ko Salomo yahawe ubwenge canke ubutunzi, ariko Yesu atwereka ko Salomo yaronse ubwiza. Yesu ashimwe cyane. Kuko ushobora gukoresha iki canke kijya, ariko byose bigasobanura ikintu kimwe. Icatumye Salomo aba umuntu adasanzwe, akaba rurangiranwa, akaba umuntu yamarse periode na saison yiwe, nkuko na wewe Imana ikwiteze ko kumaka periode yawe na environnement yawe n'akarere Imana yaguhaye ko evoluwamo. Icatumye Salomo aba umuntu adasanzwe bwari ubwiza bw'Imana. Umva ico Yesu abivuga ko muri Matayo igice ca 6:27. Yesu atangura agerageza kutwereka ingene tugomba kugirira confiance ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwacu. Vuga uti ubwiza. Vuga uti ubwiza. Yesu rero agomba kutwigisha no kutwereka ingene tugomba kwizigira wakoze kugurura iyo mvura. Ako ntigwe cyane. Aha. Matthieu 6:27 haravuga ngo ninde muri mwebwe ashobora kwiyongera Fisto no musi ndira gushize mu ikoni. Matayo
igice ca gatandatu, Matayo 6 murongo wa 27. Matayo 6:27 haravuga ngo, ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha n'ukuboko kumwe? Yesu ashimwe cyane. Ninde muri mwebwe kubera ari umu expert w'amaganya no kwihebura cyane? Muramaze kubona abantu bazi kwihebura? Ngo ninde muri mwebwe kubera amaganya no kwihebura ashobora no kwiyongereza n'imetero imwe ku burebure bwiwe? Ninde muri mwebwe kubera yiyenkiyese cyane byatumye yiyongera ku burebure bwiwe n'imetero imwe kubera yihebura cyane? Yesu ashaka kutwereka yuko kwihebura n'amaganya ntaco bidufasha, ntaco bihindura mu bibazo tuba dusanzwe dufise. Arongera aravuga ku murongo wa 27, ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha n'ukuboko kumwe? Ikibaganyisha impuzu ni iki? Kuko imwiyenkiyeta ku vyo kwambara. Nimurabe amashugwe yo ku misozi ingene akura, ntiyirigwa aratama, ntiyirigwa vrema aratama gusa neza, ntiyirigwa arasayangana, ntashajisha impuzu. Yesu atweretse yuko amashugwe ku misozi asa neza, amashugwe amwamwe aranazimvye, yambaye ubwiza, kandi Imana ikayambika ubwiza ari ku misozi, kandi aya mashugwe ataca akora kugira ngo ase neza, ariko Imana yashimye kuyambika. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ku murongo wa 29 aravuga ngo, ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. Yesu ashimwe. Salomo mu bwiza bwiwe bwose ntiyigeze ashaza nka rimwe muri aya mashugwe. En d'autres termes, Yesu yiyerekanye nka origine y'ivyiza. Uko Salomo yari mwiza ashajije, ni jewe namwambitse nk'uko ari jewe nambika aya mashugwe agashaza ubwiza. Ibi biradufasha gutahura yuko gloire yose twumva Salomo yari afise, yaba ubwenge, yaba amahera, yaba ubuhinga, bijya byose byagize ubwiza bwa Salomo agacika rurangiranwa, vyose ni Imana yamwambitse. Ni Imana yamwambitse ubwiza bwayo, ni Imana yamutije ubwiza bwayo, hama arushiriza gushaza no kwerekana ubwiza abantu batigeze kubona. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ikigira kabiri nshaka kuvuga, ubwiza bw'Imana bumeze nk'umwambaro. Ubwiza bw'Imana ku buzima bwacu bumeze nka manto, n'umwambaro, ni kanzu twambaye. Ndasenga ngo uyu mwaka wimenye nk'umuntu yambitswe ubwiza bw'Imana. Ndasenga ngo uyu mwaka wimenye nk'umuntu yambitswe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe usanga umuntu atiyizi, ariko kandi ubwiza bw'Imana ikigira kabiri, ubwiza bw'Imana n'umwambaro. Ubwiza bw'Imana ni ikintu dushajisha, tuzobibona, tuzovyiga ko si ngomba kugenda kure cyane aho hantu. Ariko ubwiza bw'Imana ku buzima bwacu bushobora kuba bumeze nk'umwambaro. Ubwiza bw'Imana turabwambara. Yesu ashimwe cyane. Ubwiza bw'Imana turabwambara. Ndakwifuriza muri uyu mwaka wa 2020 utambuka uzi ko wambitswe ubwiza bw'Imana. Ivyo bitahuye urasohoka mu makomplexe yose tuba dufise. Nimba bakuze bakubwira iki na kijya, ukumva hari igihe abantu bumva batiyakiriye canke batikunze kubera defo kanaka bizi ko ku buzima bwabo, canke kubera ikintu uzi yuko kidasa neza ku mubiri wawe kuko ariko wabwiwe canke ari kuzi. Ariko kuri uyu munsi muri kino gitondo ndakubwiye ngo uhoraho yarakwambitse ubwiza bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Uri umugeni wa Kristo, kanatsinda Bibiri ivuga ngo Mpwemu Yera yatanzwe kugira ngo ategure umugeni wa Kristo. Mpwemu Yera ni wadutegura, ni wadushariza, adutegura pour le grand jour ya mariage, aho Yesu azoza gutora ishengero. Twambaye ubwiza bw'Imana. Hari ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwacu, buba ku buzima bwacu. Ico nimba utacizeye urashobora kugikengera, ariko kandi ico kizi gifise ico gihindura kinini ku buzima bwawe. Haleluya. Navuze ngo uyu mwaka ndasenga ngo Imana idufeze prendre conscience ya gloire de Dieu.
ni juste conscience. Nshobora kuba ntariko ndakubwira ikintu gishasha cakubayeko, ariko ndasenga ngo habeho gukanguka wimenye uriwe. Haleluya. Wimenye uriwe mu vyimviro vy'Imana, wimenye uriwe mu mugambi w'Imana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Uhoraho yambitse amashurwe akayambika ubwiza, ngo kandi aza agaca azimangana mu kanya gato. Uyu nyene niwe yambitse ubwiza Salomo. Uyu murongo utwigisha rero katwereka yuko bijya byose tubona kuri Salomo n'ubwiza bw'Imana. Umviriza ku murongo wa 30 hakavuga ngo, ku murongo wa 30 w'iki gice nyene, none Imana ko yambika ivyatsi byo ku misozi icyo biriho uyu munsi, ariko nk'ejo bigategwa mu ziko, mbega ntazorushiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemwe? Yesu ashimwe cyane. Mbega nimba Uhoraho yambika amashugwe, mbega ntagiye kurushiriza na mwebwe, ntiyazorushiriza kubambika mwebwe namwe? Yesu ashimwe cyane. Mbwira mu cyane ati azokwambika. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Atwambika ubwiza bwiwe. Ubwiza bw'Imana n'umwambaro. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ndakunda kubwira abantu ngo Bibiliya ni abantu barashobora kuvuga ngo Esteri ngo yari mwiza ngo ashimwa n'umwami, ariko Bibiliya tugira ngo Esteri Imana yamuhaye igikundiro, yamuhaye faveur. Kuko faveur y'Imana nayo nesa fait partie y'ubwiza bw'Imana. Imana iguhaye faveur ugakundwa, ibintu bigacamwo. Yesu ashimwe cyane. Kandi iyo uzi ko iyo faveur uyifise, niyo ugiye muri interview mu kazi, ntugenda wabizi ibyo wapafye, kuko bijya byo gupapa nuko ubi kudependa kuri capacité zawe, ukabuzi kuri faible, uvuga igifaransa nabi. No, iyo umuntu azi ko afise ubwiza bw'Imana, afise faveur, uragenda muri interview n'ibifaransa byawe rimwe na rimwe bigwaye, ukabiporomonyera brashera, uravyumva. Ariko abantu bakaraba assurance yawe ntibayumve. Haleluya. Kuko byose bivana n'ingene wowe ubizi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo uzi ko hari ico Imana yakwambitse uragitambukira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti ubwiza bw'Imana n'umwambaro Imana itwambika. Iyo duserutse ntiduseruka turaba ingene dusa cyangwa uduhuzu twanje dushaje, oyaye. Ariko kandi nk'uko Imana yambitse amashurwe yo ku misozi ikayaha ubwiza, niko n'Imana yambika ishengero ryayo, kuko ryohoryo ntirigiye gutabwa mu ziko, ariko azobana naryo ibihe bidashira. Aratwambika. Hari ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwacu. Iyo ugiye kurondera ivyo urondera, reka kuvuga ngo jewe ngo ntibanzi, jewe izo ni considération sociale zikudisqualifia. Ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo hari umwambaro Imana itwambika, hari ubwiza bw'Imana ishengero rigomba kwizera ngo yaranyambitse. Uri kura performing, uri kurakora igikorwa, uri ku kazi kawe, ukamenya ngo hari ubwiza bw'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ukamenya ngo yaranyambitse, yaransize, sinsanzwe. Ibi sindiko nakubwira ngo bigiye kuba, byarabaye, ariko ni wari ubizi. Gusa ndiko ndakukangura, vuga uti vyuka gatoya. Vuga uti 2020 vyuka gatoya mu izina rya Yesu Kristo. 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 Wari ubizi kutamenya ingene wambitswe? Ngira ndavuge ngo nta kintu kibi mu buzima nka complexe. Muhora murabana défilé de mode. Si beza batsinda, nabari sure batsinda. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nawe ugatanga oyashanga kugira ngo yamurusha, oyaye uyu ndari sure. Haleluya. Ariza arazi carico. Haleluya. A plus forte raison Imana yambika amashurwe ngo ntizorushiza mwewe kubambika. Ndagomba ngo uyu mwaka utahure ngo ubwiza bw'Imana n'umwambaro wacu. Yesu ashimwe cyane. Sinkeneye kwexagera maquillage yanje, kuko Yesu already yarangize mwiza. Sinkeneye kudeforma ivyanje, hari ico nsanzwe naragizwe. Bantu b'Imana ndagomba ngo wizere ngo aratwambika ubwiza bwiwe, nkuko yambitse amashurwe, nkuko yambitse Salomo, arakwambika ubwiza bwiwe. Haleluya. Kandi iyo akwambitse arakwemeza. Yarambitse Salomo ubwenge, amwambika ubwiza ku buryo uyu mugore yavuze ngo nakubali. Yesu ashimwe cyane. Imana niyo izokwemeza abantu kubera ubwiza bwayo buri ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Uko Imana yakwambitse, uko Imana yagusize, niko igupresente, nico nawe wizera. Kigira gatatu ngomba kuvuga ko kuri uyu munsi. Haleluya. Kubwiza bw'Imana
iyo hariho ubwiza bw'Imana ku buzima bwacu, iyo hari ubwiza bw'Imana ibikorwa by'abantu birahagarara. Iyo hariho manifestation y'ubwiza bw'Imana ibikorwa by'abantu birahagarara. Haleluya. Urabizi hari igihe mu buzima tuba tuzi ngene ibintu bigomba gukorwa, ariko kandi hari igihe Imana idusanga au cours du chemin turiko turakora ivyo tuzi ko bigomba gukorwa, ikavuga ati mbisa nanje ngomba kwimanifesta. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igakora kuko ubwiza bw'Imana, naravuze kwa mbere itariki imwe, Bibiri ivuga ngo ubwiza bw'Imana buraza busagaza hagati y'abantu b'Imana. Mu bisanzwe ubwiza bw'Imana si decoration. Ubwiza bw'Imana ngomba kuvuga ngo ni element iza korosha ubuzima bwacu. Ubwiza bw'Imana ni kimwe mu bintu Imana yamye ikoresha mu ishengero mu rugendo rw'abantu b'Imana kugira ngo ize kuborohereza. Ngenda babwire ngo Israeli igihe yagwana ubwiza bw'Imana bwarahaba. Hari abami bagwanijwe n'Imana kubera ubwiza bw'Imana cyangwa kubera presence y'Imana. Ubwiza bw'Imana rero iyo buhari mu buzima bwacu burorosha ibintu. Ndashaka kugusomera mu bami ba mbere gice 18, ahanyene mu bami ba mbere gice 18, aho Salomo yaza gushikiriza ingoro y'Uhoraho bamaze gushimira Imana, Imana imaze kubaha ingoro, bamaze gutangira Imana. Ikintu cakoretse muri iyi nzu y'Abisirayeli, muri iyi nzu y'Imana, ikintu Imana yakoze kidasanzwe, caje gukuraho tradition. Haleluya. Ndagomba kuvuga uno munsi, ndagomba kuvugishwa ku buzima bwawe. Ndavuga ngo niwizera, ni waba conscient y'ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana buzobriza tradition ziri mu buzima bwawe. Hari ibintu tugira tukabigira nk'umugenzo, tukabibamo nk'umugenzo. Ngenda ndabwira ngo rimwe na rimwe umugenzo ni ikintu kibishe. Umugenzo uraruhisha, mu mugenzo nta nouveauté ihari, mu mugenzo nta kintu gishasha kihari. Mu mugenzo nta rimwe mu umugenzo n'umugenzo ni routine, ni ikintu ukora iminsi yose ukamugikora kwa kundi, rimwe na rimwe ntikibe kikiri porteur y'ubuzima. Ariko mu bintu byinshi Imana yagiye igena abantu bayo gukora byari bifise signification ziri spirituelle. Bamwe babikora mu mugenzo batanatahura ivy'Imana yategetse. Kuri uyu munsi bariko barakora, bari bagiye gukora ivy'Imana yabategetse gukora, ariko ubona umenga ni ibintu biriko birakogwa mu buryo gusa bwa ivo. Imana ikora ikintu kidasanzwe. Abami ba mbere gice 18 ku murongo wa 10, 1 Roi chapitre 8 verset 10. 1 Roi chapitre 8 verset 10. Abami ba mbere gice 18 umurongo wa 10. Hejuru chapitre ya mbere hatangura havuga ngo Salomo yinjiza isanduku y'Uhoraho mu rusengero. Ku murongo wa mbere havuga ngo maze Salomo akoranya abashinga ntahe b'Abisirayeli n'abakuru b'imiryango bose, ari bo bakuru bo mu mazu y'abasekuruza b'Abisirayeli, bakoranira i Yerusalemu bitavye umwami kugira ngo badugane isanduku y'isezerano ry'Uhoraho bayikuye mu gisagara ca Dawidi ari hi Siyoni. Urumva ko yari evenement idasanzwe. Isanduku y'Uhoraho yagomba kwimugwa ikazanwa. Salomo yari yahejeje kubaka inzu y'Uhoraho, agomba kwimura rero kuko isanduku yari mu kibanza kiri temporaire, yari mu kibanza c'imfata kibanza. Ubu rero aje kwimugwa mu kibanza kiri definitif, arico mu ngoro y'Uhoraho. Yari ceremony idasanzwe, imiryango yose irakorana, Israeli barakubita baruzura, abantu barasanzara un peu partout. Bamaze kuzana bashikanira Imana amashikanwa menshi, baritanga bararyoherwa imbere y'Imana. Ku murongo wa 10 havuga ngo maze abaherezi bavuye ahera, igicu c'igipfungu cuzura mu ngoro y'Uhoraho, bituma abaherezi badashobora guhagararayo ngo bahereze ku bw'ico gicu, kuko ubwiza bw'Uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro yiwe. Abaherezi bari baje gukora ibikorwa basanzwe bakoreshwa n'umugenzo. Abaherezi bari baje gukora ibikorwa bigizwe na tradition, imigenzo Imana yabategetse ngene ibintu bigomba gukora. Ariko Bibiri ivuga ngo muri ako kanya ubwiza bw'Imana buraza bwuzura aho hantu. Aho hantu huzura ubwiza bw'Imana ku buryo abantu bose bari aho hantu bashobora kubona ubwiza bw'Imana. Bituma abaherezi baba arrêté muri activité yabo,
ibyo bakagombye gukora bisanga ntibashobora kubikora, kuko telema ubwiza bw'Imana bwari buhari. Imana yari yaje kwikorera, Imana yari yiserukiye, Imana yari yahibereye, Imana yari yihejeje kwimanifesta ku buryo ngo ntaco bashobora gukora kubera ubwiza bw'Imana bwababujije gukora. Ndaje kuvuga ngo iyo ubwiza bw'Imana buserutse mu buzima bwacu, ibikorwa byacu birahagarara. Hari ibintu rimwe na rimwe uhora ukora ukavuga ngo ngiye kubikora, ugapanga, ukagira strategy. Ni vyiza kwiyumvira, ni vyiza gupanga, tukimva ngo tuzobishikako gute, ugasanga umuntu akategura akamariage kiwe, akavuga ngo narabitse udufaranga twanje tungana uku, nakazonterera, nakazogira gute, ugasanga umuntu yatetse imitwe ngana akamariage kiwe kazogenda. Ariko ata grande surprise, Imana ikazi kentervena, ahubwo n'udufaranga twawe ugasanga ntukeneye kuyakoresha, ahubwo akeneye kuguma mu bubiko, ahubwo Imana ikazana provision ivuye mu kuboko utazi. Imana ikazi kentervena, ukavuga ngo ibikorwa by'Imana bitumye ataco nsubira gukora, ivyanje bigiye mu bubiko kubera Imana ihejeje kwentervena. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Imana yarambwiye ngo hari abantu Imana igiye kwimanifesta mu buzima bwabo ku buryo ibikorwa byabo bizohagarara, igikorwa c'Imana kikigaragaza mu buzima bwabo. Mu izina rya Yesu Kristo iryo jambo ryakire. Iyo mvuze ngo ibikorwa byacu birahagarara, ni wa mwitwarariko wacu wo gukora ibyo tuzi ko tugomba gukora, ariko hari igihe Imana izi ikavuga ngo hagarika ibyawe, nanje ngira nkora icanje. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Hari igihe Imana izi ikavuga ngo ngira ndabereke yuko ndyoherewe ubuzima bwanyu, ngira ndakwereke yuko ndyoherewe aho ugeze, ngira ndakwereke yuko ndyoherewe uwo mwitwarariko ufise w'ivyanje. Hagarika ivyawe kuko ngiye kukwereka yuko ndi kumwe nawe. Ugasanga igihe waruzi nguri wenyene uri nyakamwe, Imana ikazi kimanifesta ikakwereka kugira neza kwayo. Ndavuze ngo uyu mwaka uhora hakwereke kugira neza kwiwe, uhora hagutabare. Yesu ashimwe. Uhora hatuma ibikorwa vyawe bigabanuka. Yesu ashimwe. Aba bantu bari bateguye ibikoresho byo guhereza, abantu bari bateguye ibikoresho byo gukoresha muri tradition yabo. Imana iravuga ngo uno musi mwebwe ntimukora, uno musi nije wenje gukora. Kinigihe Imana iza gukorera abantu bayo, kinigihe Imana iza guseruka ku buzima bw'abantu bayo, kinigihe Imana iza kugwanira abantu bayo, kinigihe Imana iza kwentervena mu buzima bw'abantu bayo. Haleluya, kubera ubwiza bwayo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ni ibintu byinshi mpora mbona mu buzima, usanga uri kuriyumvira ingene bizogenda, ikinzokikora gute, kinzogishikako gute, mbega uburyo bwa kijya kintu nzobuvana he, mbega niki. Bantu b'Imana ngenda kubwire ngo ni kenshi Imana izikakubwira ngo reka ivyaho, ndabikoze, ndavyitwararise. Yesu ashimwe cyane. Ikagupuva kwihari, ikagupuva, ikakwemeza kwihari ku bwawe, ikakugaragariza ubwiza bwayo, kuko ubwiza bw'Imana bushobora kuza mu buzima bwacu nk'inyishu dukeneye ku Mana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kukubwira no kubivuga muri iri jambo. Waragiye mu baganga, nta utaroye, warakoze ivyo ukwiye gukora kugira ngo uvyare, kandi amakuru ufise ni mabi. Ariko ndaje kuguha inkuru kuri uyu munsi muri kino gitondo. Uhora hagiye kugukorera. Yesu ashimwe cyane. Uhora hagiye kugukorera. Yesu ashimwe cyane. Uhoraho nawe yagiye kuza ashire mu kuboko kwiwe. Uhora hagiye kumanifesta ubwiza bwiwe. Uhora hagiye gusubiza mu bubiki ibikoresho vyawe na strategy zawe. Uhora hagiye kugukorera. Uhora hagiye kubigukorera. Abantu b'Imana mwizere ubwiza bw'Imana bugiye kwimanifesta. Imana yarampaye iri jambo muri October. Nari mu ndege ngenda ndandika ndose aga connection kanyuma. Ndi muri Amerika ndihenda ndandikira muri communication ravuga nti uyu mwaka ni umwaka w'ubwiza. Ari mu kwezi kwa 10 kugenda kurangira. Kwezi kwa 11 je pense, kwezi kwa 11 Imana yambwiye ngo uyu ni umwaka wo kugendera mu bwiza bw'Imana, wo kubona ubwiza bw'Imana. Numva nshushe, numva ndi passionné, numva niteze, kandi numva ndi muri meditation. Ijambo ryose rivuga ku bwiza bw'Imana, kintu cyose Imana yonyigisha ku bwiza bw'Imana. Iyi ni focus yanje muri uno mwaka, ndi muri meditation. Ndagomba kwigaburira, ndagomba kwiyubaka muri iyo realite isanzwe igize ubuzima bwanje, kuko arico Kristo Yesu yatugize.
Haleluya. Uyu murongo twasomye muri Exode 40:34 uvuga ngo ubwiza bw'Imana buraza bumanuka mu ihema ry'ibonaniro. Ariko ndaje kubabwira yuko Imana nikiza mu ihema ry'ibonaniro i Yerusalemu, ariko Imana yatugize ingoro ya mpwemu yera. Ubwiza bw'Imana buba muri twebwe, buba mu ishengero, kandi Imana yaduhaye mpwemu yera nka garanti kugira ngo n'igihe twokwibaza kwibesha. Mwari mubizi Bibiliya yita, Paulo yita mpwemu yera gage. Wazi umuntu aguhaye garanti, arakubwira ngo akira iki kintu nintagusubiza, nintakora ibyo navuze uzoca ukigumana. Ni garanti. Bibiliya ivuga ngo mpwemu yera ari muri twebwe nka garanti. Garanti yiki yuko Kristo azoza kudutora. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abafise garanti ndashaka kubona amaboko yanyu. Haleluya. Haleluya. Mpwemu yera muri twebwe ni ahari nka garanti yuko amasezerano y'Imana yose icyo Imana ivuga ku ishengero izogishitsa, izogikora, izokidukorera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Hari igihe Imana iza kugukorera. Hari igihe Imana imanifesta umunezero igufise ko ikazi kagaragaza ubwiza bwayo, bukameta fin à tes œuvres. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo ubwiza bw'Imana buje, ibikorwa byacu biragabanuka. Ni bande bantu muri mwebwe mwasengeye ibintu mukabishiramo n'ingufu zanyu kugira ngo mubukemure, ariko mugize gutya Imana irabasurprena au-delà y'ivyo mwari gushobora kwibaza? Ni bande babizi? Haleluya. Amen. Aho Imana iza guhagarara nawe we muco urimo, ikaza igakora ibirengeye ivyo wari witeze n'ivyo wari wibaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nico gituma yatubwiye ngo reka kwiganyira. Haleluya. Kuko n'amashugwe aza mu kanya gato bakayaca, mwogenda mukaraba processus y'amashugwe ingene adandazwa, mu kanya gato ritaruguruka bakaryamura, mu kanya gato bakarishira muri emballage, mu kanya gato rikaba riragiye mu Buholande canke ririnjiye muri Europe, mu kanya gato umusheri akabaje kurigurira umusheri wiwe, uravyumva au féminin, uravyumva akarigura ku boutique, apene ritanguye kuguruka rigashika muhira. Naho mbona kera ubusingibona cane, kera mama yarakunda amashugo, ukabona arashize muri vase, ukabona mu kanya gato amashugo yugurutse, ukabona rimwe na rimwe ntashake no kuyata, ukaraba ingene ubuzima bw'ishugwa ari butoya, ariko ukaraba amaboko ricamo kuva ku waririmye, ukaraba processus yo kuririma ingene igoye, ukaraba aho rishika, ukaraba amamiliyari abadepanse mu isi kubera amarose, ariko ukaraba ubuzima bwa rose n'ingene izimvye n'ingene igugwa. Abayiguriye abasheri babo murabizi. Haleluya. Ukashira amafaranga mu kantu gaca kuma mu mwanya muto. Imana yavuga ngo nimba amashugwa akura ku misozi aseruka kanya gato akaba arumye, akaba aratawe, asangwa nimba Imana yambika ubwiza, izobura gute kubambika ubwiza? Emwe bantu bo kwizera gukeya ko mwe mu rutagaciro amashugwe, izoreka gute kubaho ubwiza bwayo? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Yaratwambitse. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kandi kigira gatatu, ahari ibikorwa byacu birahagarara. Umviriza, ni vyiza gukora ico ukwiye gukora ukagikora neza, ariko ndakwibukije ngo ni waheza gukora ico ukwiye gukora, wizigire ko hariho n'ubwiza bw'Imana buza kuguserukako, bukagufasha no gusozera no guperfectiona no kudekora no kwabia ico wakoze kumbure gifise amalimite. Ubwiza bw'Imana buraza kuza nka kashe, bugiha agaciro kadasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uyu mwaka nditeze gukora neza ivyo njejwe gukora, ariko hejuru y'ivyo niteze gukora ndaniteze ko n'ukuboko kw'Imana kuzoza kukarenforce ivyo ndiko ndakora, nayo nikaba mu bikorwa vyanje, nayo nikaba mu vyanje. Haleluya. Nayo nikaza nka témoignage, ikaza gushinga intahe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ikigira kane ndangiriza ko kiravuga ngo uhe agaciro ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwawe. Haleluya. Uhe agaciro ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwawe. Uha agaciro ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwawe. Urabizi, iyo utazi ico urico urashobora kwifata nabi.
hariho abantu bivumbagaza mu vyondo kuko batazi ico bari, ukabakarira ngo va muri ivyo bintu, va mu vyaha, gira ibi, hinduka, ariko ntuparvene kubona iyo changement ukeneye mu buzima bwiwe, ariko bikaba vyugariye ku kintu kimwe, nuko atiyizi. Ndasenga Imana muri uno mwaka ngo mwimenye nk'abantu bafise ubwiza bw'Imana ku buzima bwabo. Iyo ico kintu kizi ico urico wifata ukuri. Nigeze kumva intambara yabaye kera ngo mu bikoko habayeho competition y'ingene ibikoko bagomba gutora umwami mu bikoko. Hama iyo competition ngo irakomera cane, ibikoko byose bikavuga amakarite yavyo. Ariko kandi ngo umunsi umwe muri iyo argumentation imbwa iratsinda amatora. Vuga uti imbwa iratsinda amatora. Ingene yatsinze amatora imbwa yabemeje kwiza umuntu. Ndazi umuntu ukuntu ameze, mba mu mazu y'abantu, ndara mu mazu y'abantu. Imbwa igerageza yerekana proximity ifitaniye n'abantu. Ibindi bikoko byose biravuga ati sha amashamba bama bayatwirukanamwo bubaka, byari byo byose imbwa izodufasha kuko imbwa iri muri twebwe ikaba no mu bantu. Imbwa baca barayitora, ariko imbwa naho bayitoye Bakame yo ntiyararyohewe, uravyumva kuko koko karabona kariko gakwiriye kuba akami. Hama rero ku munsi umwe rero hariho defile yo kwimika umwami mushasha ariwe imbwa yicaye muri tribune d'honneur, ari iri imbere yambaye neza, ibindi bikoko bikikuje. Hama rero Bakame ko mu yari mekonta aca defile afise igufa mu kanwa. Bakamara defila ashitse imbere ngo ya tribune agahindukira kubaha umwami mushasha ariwe mbaka akamwereka igufa. Imbwa irabiraba birayanka, irasimba, irabivamwe irirukanka inyuma ya Bakame, yirukanka inyuma. Uravyumva nubwo yari yagizwe umwami amagufa yose arayayo, iryo ryonyene rimwe ryaranene kwihanganira. Kubera iki? Kuko si kibazo ca position, ni kibazo co kwimenya. Iyo utiyizi wifata ukutariko. Hari abantu benshi bifata nabi kuko batiyizi, babona igufa bagata ubwoko, bakirukanka bagatakaza rezo, ariko kandi inyama zose ziri mu isari zabo kuko juste batazi agaciro kabo. Ndagomba ndakwifurize kuri iki kintu kigira kane, uyu mwaka Imana iguhe kwimenya kugira ngo utangure kwifata ukuri, kuko uri mwiza, uri udasanzwe, uri w'agaciro. Hari ico Imana yakugize kirengeye imvugo yawe, kirengeye imikorere yawe, kirengeye pratique zawe, ariko ico ukeneye kumenya gusa ukeneye kwimenya uriwe kugira ngo ugendere muri ubwo bwiza. Bantu b'Imana, ubwiza bw'Imana Bibiliya ivuga ngo twikoreye uburemere bw'ubwiza, un poids éternel de gloire. Nukuri turikoreye uburemere bw'ubwiza budasanzwe ku buzima bwacu. Ivyo ndavyizera kuko ari kwijambo ry'Imana rivuga, ritudefinisa nk'abantu bikoreye uburemere bw'ubwiza bw'Imana. Imana iri muri wewe, Imana ikorera muri wewe, Imana igomba kwigaragariza muri wewe. Ariko nutabaho uzi ko hari ubwiza buri ku buzima bwawe. Ushobora kuba uri umu jeune fille canke uri umu jeune garçon, ushobora kuba uri biki ukigenza ukutariko, ukaba poubelle, ariko warambitswe ubwiza bw'Imana. Ndasenga ngo Muhemu Yera aguhishurire ico urico kugira ngo wigenze ukuriko. Abantu benshi Yesu yaravuze Salomo amuvuga nk'umuntu afise ubwiza. Abami, ingoma, cantique, aho hose baratubwira Salomo. Ariko reka ndababwire ingene Nehemiya avuga Salomo. Musome Nehemiya chapitre 13. Nehemiya igice ca 13 ku murongo wa 26. Haravuga ngo aha Nehemiya yari karahanura Isirayeli yose, bahejeje kubaka inzitiro, bahejeje kurestora Yerusalemu, ahejeje kuhagarukana iteka. Nehemiya ari mu bantu batanze akarorero ka Salomo, agatanga atamuvuga neza, atamutanga kwa karorero, atamwerekana nk'umuntu ari impressionnant. Nehemiya aravuga ngo
mbega si ico caha Salomo yakoze? Nehemiya 13 verset 26. Nehemiya 13:26. Mbega si ico caha Salomo yakoze, umwami wa Isirayeli? Nta muntu n'umwe yari ahari asa nawe mu masinzi ari mu mahanga. Yari yakunzwe n'Imana. Imana yari yamugize umwami hejuru ya Isirayeli. Ariko abagore b'abanyamahanga bamutwara mu vyaha. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Nta muntu n'umwe yari ariho mwiza mu masinzi y'abantu bari mu bihugu vyose. Nta muntu yari ariho mwiza asa na Salomo. Nehemiya mu gihe ciwe haheze amasiyekle, kuko ntibabayeho mu bihe bimwe, aravuga ngo nta muntu Imana yari yahaye ubwiza nka Salomo mu masinzi y'abantu. Si ico gusa, ngo Imana yari yaramukunze imuha gutwara Israeli. Néanmoins, mu gifaransa, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Les femmes étrangères, tubivane muri sens iri propre, ariko quelles sont tes femmes étrangères? Ni ibihe bintu bimeze nk'abagore bo hanze bawe bishobora kugutuma utakaza ubwiza cyangwa utagendera mu bwiza wambaye. Nehemiya aratubwiye ngo Salomo yari mwiza, Imana yamugize ubudasanzwe, ngo muri multitude des nations personne n'était semblable à Salomon. Imana yari yaramukunze, ariko abagore b'abanyamahanga bamutwara mu vyaha. Nehemiya yari kaharunura Isirayeli, ayihanura, ayibwira ngo mube maso mariage mugira, kuko mushobora gufata abagore b'abanyamahanga bakabakura ku Mana yanyu. Abantu muzogira mariage muri 2020, mube maso ama mariage mugira, kuko ushobora kwifatanya n'umuntu atagusunikira ku Mana yawe ariko agutwara ku zindi mana. Salomo yatanguye gukonsakira imana z'abagore ba Egiputa yagiye kurongoramwo, atangura kuzishira mu gihugu, atangura kuva mu nzira z'Imana. Igihe muri debut yiwe bibiri mushinga naye ko yari afise urukundo kandi yubaha Imana kandi yagendeye mu genzo wa se wiwe Dawidi. Salomo ntiyamenye ico afise, ntiyamenye agaciro kiwe. Salomo ntiyamenye ubwiza, ntiyamenye gukonsidera, ntiyamenye kuvaloriza ubwiza bw'Imana bwari ku buzima bwiwe, ngo agende azi ko yikoreye uburemere bw'ubwiza butagira uko bungana. Amenye amarimite, amenye uko aziga mu buzima bwiwe, kuko Satani akoresha inzira zose kugira ngo atuvane muri ubwo bwiza. Ndarangije mvuga ngo ikigira kane, wige gushira mu gaciro ubwiza bw'Imana buri mu buzima bwawe, bigutere kumenya abo wiyatasha ko, nabo wikonekta ko, nabo wiyasosia ko, nabo wumviriza, nabo marana nabo n'umwanya. Mwebwe mwakirijwe kuri uyu mwaka, mu ntango z'umwaka kuri bonane, iri jambo rirabaraba. Mugomba kumenya abo mwifatanya nabo, mugomba kumenya ibintu bishobora kuzana corruption, ibintu bishobora kuzana mu buzima bwanyu ukwandura n'ukugwa, ibintu bishobora kuzana mu buzima bwanyu compromis. Muntu w'Imana wikoreye ubwiza bw'Imana, ngo marakubwira ngo kimwe mu bintu bitwica ni compromis, kwibangikanya n'ibindi bintu bitandukanye n'ico twagizwe. Asanga warambitswe ubwiza, ugendere muri ubwo bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. 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 Haleluya. Ndashaka duhaguruke dusenge dufatiye kuri uyu mutima w'iri jambo kuri uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dufatiye kuri ibi bintu bishika kuri bitatu canke bishika kuri bine. Haleluya. Ndabibibutse cyambere navuze nuko ubwiza bw'Imana buzokwigaragaza mu buzima bwawe mu buryo butandukanye, haba mu ngabire zigiye kuboneka mu buzima bwawe, canke haba mu vyamwa, canke haba
mu mico ubuzima Imana igomba kwerekana mu buzima bwawe. Kigira kabiri nuko ubwiza bw'Imana n'umwambaro tugiye kwambara muri uno mwaka, kandi ugomba kumenya ko warambiswe ubwo bwiza. Kigira gatatu nuko ubwiza bw'Imana iyo buserutse ibikorwa byawe birahagarara. Kigira kane nuko tugomba guha agaciro ubu bwiza twambiswe. Haleluya. Nimba ari ijambo ryawe uvuga uti amen. Magurukiza umuntu mwicaranye tugiye gusenga Imana. Haleluya. Dukonsakra uyu mwaka wa 2020 imbere y'Imana, tuvuga ngo Mana dushoboze kugendera muri ubu bwiza bwawe, dushoboze kuba fidele kuri ubu bwiza bwawe, dushoboze guha agaciro ubu bwiza bwawe, dushoboze gutambukira muri ubu bwiza bwawe. Yesu ashimwe cyane. Nimwaja ku kazi ejo kwa mbere, nimwaja ku kazi hari abakiri mwikonje yiki, ariko kandi muri ko muramedita kuri uyu mwaka, ndagomba mwibuke yuko hari umwambaro uri ku buzima bwanyu. Haleluya. Muri za ntambara musanzwe mwari ko murahura nazo, yaba masoko, yaba mu kazi, yaba hostilité, yaba opposition, yaba competition murimo, yaba janye n'abakora nk'ivyo musanzwe mukora, yaba bariko barakurementeraniza ku kazi canke bagomba kukwexclure kubera iki canke kijyanya, yaba ibikugoye, ndagomba ngo uyu munsi umenye ngo hari ubwiza buri mu buzima bwanje. Yesu ashimwe. Ndagomba utrouver sécurité yawe muri ubu bwiza, wumve bukuremesheje. Umenye uti simfise lobby, simfise uwo ntabaza, canke uwo ntabaza nta nguva gifise, canke byaramunaniye, ariko wibuke ngo hari ubwiza buri ku buzima bwanje. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ubu bwiza bw'imanifeste mu buzima bwawe, ubu bwiza bw'imanifesteje mu buzima bwa Salomo muri aspect zose. Salomo yari prospère. Haleluya. Niyo nindi aspect ya gloire y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana iragaragaza ubwiza bwawe mu kuguteza imbere. Ico wonye ucitege, ucizere, ukura amaso yawe ku bantu no kuvyo wibaza no kuvyuzi n'ingene bakubwira bigomba kugenda. Ushira amaso yawe, Imana niyo ikuvura, niyo ikuvugira, niyo gutsindanishiriza, niyo kugurira imiryango mininiya, niyo gupositiona, niyo ibikora. Yesu ashimwe cyane. Wizigire yuko hari ubwiza, hari umwambaro uri ku buzima bwacu. Hari Imana igiye gutuma ibikorwa byawe bigabanuka, ivyayo bikinjira en jeu, ivyayo bikinjira kuri scène mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Ndashaka dusengere hamwe. Urashobora kuduza ijwi ryawe ugatanga gusenga Imana. Haleluya. Umuntu wese ari hano hantu, usengere uyu mwaka wawe ufatiye kuri iri jambo. Haleluya. Usengere umwaka wawe, uyu mwaka wa 2020. Haleluya. Uvuga uti Imana manifeste ta gloire Seigneur. Garagaza ubwiza bwawe. Imana garagaza ubwiza bwawe. Mu kazi kawe Imana ihashira ubwiza bwawe. Ushobora kuba ufise boutique idafise decoration nk'izindi boutique z'abandi bose, ariko hari ubundi bwiza. Haleluya. Reka kugenda gukora ibirengeye mu zawe. Haleluya. Inzu ya ntuzenya. Haleluya. Inzu ya ujya mutipe yitwana inzu ya Elisha ntiyari nziza, ariko yari mu bwiza bw'Imana. Haleluya. N'ubwiza bw'Imana bufeza partie ya décor, n'ubwiza bw'Imana bufeza partie ya décoration. Haleluya. Abantu baraza bagakira. Haleluya. Yesu ashimwe. Yorodani ntigwari uruzi rwiza rwasa nabi, ariko kubera ubwiza bw'Imana abantu bararuzamo bakarukiriramo. Haleluya. Kura amaso kubifatika ubona bikudisqualifia bikakwereka ko bidashoboka, ariko ushira amaso kuri ubwo bwiza bukarifya ikintu cyose gisanzwe kigacika kidasanzwe. Ndavuze ngo ibisanzwe vyawe Imana ibigira ibidasanzwe muri uno mwaka, kubera kwizera ubwo bwiza, kubera kwitega ubwo bwiza, kubera kwizigira ubwo bwiza, kubera kuba conscient de cette gloire de Dieu. Ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana buri mu ishengero ry'Imana. Imana yashimye kugaragaza ubwiza bwayo. Haleluya. Ubwiza, ijambo ry'Imana riravuga ngo ivyaremwe byose birahinda gashitsi, biraniha, birindiriye guhishurwa k'ubwiza bw'abana b'Imana. Ndagomba kubabwira shengero ry'Imana, vous êtes glorieux. Mwarahawe ubwiza. Ivyaremwe byose birarindiriye, birataka, biraniha, birindiriye guhishurwa k'ubwiza bw'abana b'Imana. Reka bushigwe, reka bushigwe hejuru ku buzima bwacu, ku buzima bwawe muri uno mwaka. Haleluya. Ubwizigire, ubutambukiremo, ubere fidèle. Haleluya. Ubukonteko, hama ureke bukore mu ntambara zawe, udepande ku bwiza bw'Imana. Mu migambi yawe udepande ku bwiza bw'Imana. Mu maproje yawe atandukanye udepande kuri ubu bwiza bw'Imana. Mu nzu yawe udepande kuri ubu bwiza bw'Imana.
Oh, haleluya. Hari ubwiza, hari ubwiza, hari ubwiza buba ku magara yacu, hari ubwiza buba mu magara yacu, hari ubwiza bw'imanifesta bwahashika, indwara zigahunga, indwara zigahunga, indwara zigahunga. Ndavuze ngo izo ndwara zose muri uyu mwaka zakwifatiye, zakwizingiye, zabaye izawe, zagendanye nawe, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo muri kino gitondo Mana igukize, 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 Imana igukize, Mana igukize indwara, Mana igukize iyo ndwara, Mana igukize iyo ndwara, Mana igukize iyo ndwara. Oh, Imana igukize iyo ndwara. Ubwo bwiza ufata ikibanza c'indwara, ubwo bwiza ukore kuri ico gihimba cawe kigwara, ubwo bwiza. Shekete, fata ukuboko kuwo muhagarare dusengere hamwe. Haleluya. Musengere uti Mana, reka uyu mwaka wigaragaze Mana, reka uyu mwaka wigaragaze mu kazi kiwe, reka uyu mwaka wigaragaze mu magara yiwe, reka uyu mwaka wimanifeste. Ndashaka twese dusengere hamwe dufatanya amaboko. Oh, sheketele blo, shetele kotiele blo, ah, shendele kotiele blo, shendele ko. Oh, namwebwe muri gaha vacances zanyu ziheze, mugiye gusubira mu bihugu muvamwo, ndavuze ngo ubwo bwiza bugendane namwe, ubwo bwiza bubaherekeze, ubwo bwiza bubutambukire muri uyu mwaka wose, ubwo bwiza mubwizigire muri uyu mwaka wose, ubwo bwiza mubumediteko, ubwo bwiza bw'Imana, iyo gloire, iyo manifestation, oh, uko kubaho kw'Imana, uko gukora kw'Imana, muvyizigire mu byanyu byose, aho muri mu mahanga, aho mwibaza ko atakiganza ciza. Esteri yagize umugisha mu mahanga, Abrahamu yagize umugisha mu mahanga, Yakobo yagize umugisha mu mahanga, Daniel yagize umugisha mu mahanga, Mordekayi yagize umugisha mu mahanga. Imana yacu ni Imana itagira imbibe, Imana yacu ni Imana y'amahanga yose. Oh, komplexe y'urukoba rwawe ihunge mu izina rya Yesu Kristo, ariko wibone nk'umwana yikoreye, wibone nk'umugabo n'umugore bikoreye ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Hari ubwiza bw'Imana, hari ubwiza bw'Imana, hari ubwiza bw'Imana ubwo twikoreye, ubwo dufise kuri twebwe, butuma imiryango yuguruka, bituma bikoreka, bituma Imana ihindura ibintu. Haleluya. Ndahezaga ishengero ryawe Mana muri uyu mwaka wa 2020. Reka Mana iri jambo ricika ubuzima kuri aba bantu, reka Mana iri jambo ricike ryo kuri aba bantu, reka Mana iri jambo aba bantu baribone muri uyu mwaka Mana, aho bari, aho baba, aho bakorera, aho bari Imana yo mu ijuru, arabagukorera, arabafise ingabire zitandukanye, arabari muri ministère, arabantu batandukanye. Ndavuze Mana ngo reka ubwo bwiza Mana bugaragare ku buzima bwabo uyu mwaka wose wa 2020. Reka be experimente, reka babone ubushobozi, reka bamwe babubone, reka abandi babwumve, reka abandi bigaragaze muri caractère zabo no muri don zabo. Reka Mana forme zitandukanye z'ubwiza bwawe, reka bakubone, reka bagukoreko, reka bahure nawe. Reka Mana ubwo bwiza bushikana mu by'ubutunzi bwabo bugaragare Mana, manifeste gloire yawe Mana mu kubamara ubukene bwose mu izina rya Yesu Kristo. Mana ikibagwanya cyose nk'uko Edomu yagwanije Isirayeli, nk'uko Abafilisitiya, nk'uko Mowabu yagwanije Isirayeli, bose bakabona ubwiza bw'Imana, nk'uko umugore w'Isheba yabwiye Salomo ngo ndabonye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ndavuze ngo Mana naba ubagwanirira intambara zabo zose z'uyu mwaka, oh, ubitanga imbere muri uyu mwaka, ubagwanirize Edomu, ubagwanirize umwami w'Imoni, ubagwanirize umwami w'Ubufilisitiya, ubagwanirize abami batandukanye, ibitegeka bitandukanye bitumbereye kubagwanya. Ndavuze ngo Mana, fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire au milieu de la maladie. Fais éclater ta gloire, Papa. Fais éclater ta gloire, Papa. Oh, fais éclater ta gloire au sein de leur famille, au sein de leur famille, dans leur entreprise, dans tout ce qu'ils entreprennent. Fais éclater ta gloire, Papa.
Oh, laisse que ta gloire transforme leur situation, papa. Oh, abantu b'Imana bengo amina. Abantu b'Imana bengo amen. 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 Oh, amashibeshi kuri uwo mwama akomeye, uwo mwama ahambaye, uwo mwama agororotse, uwo mwama atunezereza, uwo mwama atugwanirira, uwo mwama adushoboza, uwo mwama aduhaye umwambaro wiwe, uwo mwami yakwambitse umwambaro wiwe, uwo mwami yakwambitse inyambarabami, uwo mwami yaduhaye ubwiza bwiwe, uwo mwami agerera muri twebwe, uwo mwana wo muri twebwe. Haleluya. Mani bahesagire, mani bagire neza, mugire indwi nziza, tuzosubira ku munsi wa gatanu. Uhoraho abagirire neza, uhoraho abatangaza, hama igihe cyose mwibuke ngo hari ubwiza, mu ntambara zawe wibuke ngo hari ubwiza, tambuka mw'ibarabara uvuge ngo hari ubwiza, mu izina rya Yesu Kristo.